tumaze iminsi twiga ku kwizera Nous sommes en train d'étudier sur la foi kandi n'uno munsi turabandanya. et aujourd'hui même nous allons continuer. Imana ishimwe cyane. Alléluia. Je nama niyumvira ikintu ca mbere nungutse La première des choses que j'ai gagnées igihe nakizwa lorsque j'ai été sauvée, ni ukubera ko naciye ngira ukwizera nk'uko akajuju. j'ai eu une foi comme si j'étais insensée. Vya Non. bintu wizera Je ne mettais pas de logique. Tout ce que tu crois, abantu bakuravye et lorsque les gens te regardent, bakabona umengo uragasazi. te trouvent comme si tu as perdu la raison. Hanyuma ntangura kwibaza Et j'ai commencé à me questionner, mbega kujya kwizera est-ce que cette foi, kwa kundi natangurana nkimeze nk'akajuju muri Kristo Yesu, cette foi que j'avais avant comme si lorsque j'étais comme sans raison, ca lorsque gihe j'étais nari reçue imeze Jésus, nk'umwana muto, quand j'étais comme un enfant, kuko murazi yuko iyo ucakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe parce que vous savez, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ubu uri umubebe spirituel, tu es un bébé spirituel. haba hariho ibintu vyinshi utaramenya Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore connues bijanye no kwizera, qui sont en rapport avec la foi. bigasaba ko wigishwa, Et ça te demande que tu sois enseigné. kubera ko ijambo ry'Imana yavuga ngo mubabwire ubutumwa bwiza nibizera mubigishe mubahindure abigishwa. Prêchez-le la bonne nouvelle, enseignez-les et s'ils croient, changez-les en des disciples. Rero twizera tutarigishwa, Nous croyons avant d'être enseignés. nivyo haba hari ikintu gikomeye cyo kwizera cyakoretse mu buzima bw'umuntu. C'est vrai, il y a quelque chose qui s'est passé dans la foi, en rapport avec dans la vie d'une personne. Ariko haba hariho ibintu vyinshi ukwiriye kugenda uriga kubijanye no kubana n'Imana. Mais également différentes choses que tu dois continuer à apprendre dans cette marche avec Dieu, Kugira ngo ube umwigishwa. afin d'être un disciple. Rero uko umuntu agenda arigishwa, Et au fur et à mesure qu'une personne est enseignée, niko agenda arakura. c'est de la même manière qu'il grandit. Kandi uko ugenda urakura, Et plus tu grandis, uko ugenda urumva ubutumwa bwiza, plus tu entends la bonne nouvelle, uko ugenda urabana n'abandi bene data, plus que tu demeures avec les bien-aimés. niko rimwe na rimwe ugenda uradevelopa logique. C'est de la même manière que souvent tu mets en avant la logique. Bamwe bakinjira mu idini Les uns sont religieux bakaba abanyedini bakwiriye, et deviennent de vrais religieux. bakamenya aho kwambara impuzu bakayigeza, Ils savent quel genre d'habit et la mesure, la taille de cet habit. bakamenya ingene batambuka Ils apprennent la démarche nk'abakizwa biyubashe, telle que de vrais protestants qui se respectent. ukamenya ingene wambara neza ijipo yitwa shimwa Yesu. Tu sais bien comment tu portes une jupe très longue. Muko iminsi igenda iragenda, Et plus les jours avancent, bwa bubebe wari ufise ca gihe wizera, ton état de bébé que tu avais lorsque tu étais un nouveau ya né, purete, wa mutima uciye bugufi ton cœur humble, c'est la pureté, l'innocence que tu avais, wo guhanga amaso Kristo, ton cœur que tu avais qui fixait les regards à Jésus, ukagenda urahindukamwo umuntu asigaye izi ingene ibintu vyo mu Mana bigenda. commence à s'habituer en ce qui concerne Dieu. Ya maso wahora urabisha yo kwizera, Tes regards que tu regardais avec foi, ugatangura kuvangamwo utulogike tumwe tumwe. tu commences à y mettre du logique. Nico gituma uno munsi muri kano gatondo C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce matin, fise teme ivuga ngo le thème que j'ai, mbega urugezo rwawe rwo kwizera ta mesure de foi, ton niveau de foi, kurakwemerera kubona? te permets-tu de voir? Crois-tu assez fort pour voir? Mbega urizera bikwiye ku buryo ubona? Crois-tu assez fort pour voir? Canke waragiye muri routine y'agakiza uhinduka impumyi? Ou bien tu t'es mis dans la routine chrétienne et tu es devenu aveugle? Waragiye muri routine y'idini
ou bien tu étais habitué à la religion, urazi ingene bigenda tu sais comment tout se passe. iyo tugiye muri 40 jours bigenda uku Si nous commençons les 40 jours, ça se passe comme ça. iyo tugize croisade bigenda uku Lorsque nous sommes dans cette session de croisade, l'horaire est ainsi. twebwe iyo tugize croisade iyo Imana itugiriye ubuntu Quand Dieu nous fasse grâce de faire la croisade, hari igihe twama twibwira ngo uno munsi turashaka kumva ikintu gishasha des fois nous nous disons aujourd'hui nous voulons entendre quelque chose de nouveau. ntidushaka kumva bimwe tumenyereye Nous ne voulons pas entendre ce dont nous sommes habitués. uno munsi turasavye Imana iduhe surprise y'ikintu gishasha Aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous fasse une surprise d'une nouvelle chose. nanje kano gatondo Et ce matin, nashaka kwifuriza umuntu wese ari muri kino kibanza j'aimerais souhaiter à toute personne qui se trouve ici ngo Imana iguhe kubona que Dieu te donne de voir gusumba uko wari usanzwe ubona au-delà de ce que tu voyais. Imana itugirire neza Que Dieu nous fasse du bien. ico gihe kera Auparavant, dans les années passées, hagira hera imyaka 20 dukijijwe ça va faire 20 ans de notre nouvelle naissance. ndibuka ko twabatijwe hari muri 2017 itariki indwi z'ukwe 2007 ukwezi kw'indwi itariki indwi Je me rappelle que nous avons été baptisés le 7 juillet 2007. iyo tariki iragoye kwibagira C'est difficile d'oublier cette date kuko ni itariki irimwo indwi gatatu car c'est une date où nous trouvons le chiffre 7 3 fois. igihe cyose ndayibutse À chaque fois que je me rappelle cette date, cyangwa iyo ndavye Jason ou bien quand je regarde Jason, kuko ico gihe yari mu nda parce qu'à cette époque, il n'était pas encore né, ca ndavuga nti Mana je dis Dieu, Imana nizeye kijya gihe le Dieu en qui j'ai cru à cette période, yari Imana ya accomplissement c'était un Dieu d'accomplissement. n'uno munsi ntirahinduka Même aujourd'hui, il n'a pas changé. ereka uha amaso yanje kubona Donne mes yeux à voir uko nabona kiriya gihe tel que je voyais dans la période passée. ico gihe mu kwizera kw'akajuju k'akana ko mu mwemu Dans cette époque, dans ma foi d'un enfant pur, cyari igihe nshobora kuvuga nti akazi ndimwo nikagororotse je pouvais dire le travail que je fais, il n'y a pas la droiture. ndakavuyemwo Je vais l'abandonner. Imana izoca impa kandi Dieu va me donner un nouveau emploi. kandi uko nyene navyizeye Et tel que je le croyais, niko amaso yanje yabibonye c'est ce que mes yeux ont vu. mbega none uyu munsi Mais est-ce qu'aujourd'hui, amaso yanje aracyabona kwa kundi est-ce nyene que mes yeux voient de la même manière? Imana ishimwe cyane Gloire à Dieu. bene data Bien-aimés, hari amasezerano menshi il y a beaucoup de promesses yavuzwe ku buzima bwanyu qui ont été dites sur vos vies. kandi amasezerano menshi burya Et beaucoup de promesses ari mu ijambo ry'Imana se trouvent dans la parole de Dieu. naho yoba atamuvugishwa mwahuye ngo akubwire Même si tu n'aurais pas croisé un prophète pour qu'il te le dise, amajambo y'Imana arakomeye la parole de Dieu est puissante. niwayisomera Si tu la lis toi-même, harimo ubuvugishwa ku buzima il bwawe y a la prophétie sur ta vie. jewe nagiriwe ubuntu Moi, j'ai eu la grâce. igihe kimwe twinjiye muri 40 jours ya mbere Un jour, lorsque nous avons commencé pour la toute première fois 40 jours, nsoma ijambo rya Yabesi j'ai lu la parole concernant Jabez. kubera ico gihe baraduha amaverse yose aturongora ku munsi Parce qu'à cette époque, on nous donnait les versets sur lesquels on se basait chaque jour. ryari rya mbere tugiye muri 40 jours C'était la première fois qu'on faisait les 40 jours. ninjira muri toilette yo ku kazi Et je me suis enfermée dans la toilette là où je travaillais. nsoma iryo jambo J'ai lu ce verset. Imana imbwira ngo ndaguhinduriye izina Et Dieu m'a dit, je change ton identité nk'uko yarihinduriye Yabesi comme je l'ai changé à Jabez. ata minsi ibiri nyene iheze Sans qu'il y ait 2 jours qui s'est passé, numva umukoresha wanje arampamagaye mon employeur m'a appelé amvuga ukurenza uko yari yambwiye mu ndwi iheze et m'a parlé quelque chose de moi différente de ce qu'il avait parlé
la semaine qui était passée. ico gihe nyene À cette même période, ata mwaka wari uheze ndonse promotion sans qu'il y avait une année que j'avais reçu une promotion, ndonka iyindi promotion j'ai reçu une autre promotion. kubera imana yari ivuze ngo ngira ndakwagurira imbago Parce que Dieu avait dit qu'il allait élargir mes tentes, umutima wanje ukavyizera mon cœur l'a cru, amaso yanje yarabibonye mes yeux l'ont vu. Amen. shaka kubabaza namwe muri kino gitondo J'aimerais vous demander, vous aussi ce matin, urizera bikwiye crois-tu assez ku buryo amaso yawe abibona pour voir cyangwa uracyabirindiriye ou bien tu l'attends encore? Imana Amen. idushobotse. Que Dieu nous aide, imana itugirire que neza Dieu nous fasse du bien. reka dusome muri yohana 11 Nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 11 guhera ku murongo wa 39 à partir du verset 39 gushika ku murongo wa 40 jusqu'au verset 40. reka dusome muri yohani 11 umurongo wa 39 we gushika ku wa 40 yesu aravuga ati nimukureho iryo buye mushiki w'uwapfuye aramubwira ati mwami erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'imana. amen imana Amen. ishimwe Gloire cyane à Dieu. marita Marthe, nivyo yarazi yesu c'est vrai, il connaissait Jésus. yari n'umugenzi wiwe baramana kenshi Elle était même amie de Jésus. Elle passait du temps avec lui. ariko ukwizera yari afise muri yesu Mais sa dimension de foi en Jésus ntikwamushoboza kubona ne la permettait pas de voir. ariko ico gihe yesu araza Mais à cette période, Jésus est venu aramubwira ngo et lui a dit, sinakubwiye yuko niwizera uraza kubona ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? niwizera Si tu crois, uraza kubona ubwiza bw'imana tu verras la gloire de Dieu. iyo wizeye Lorsque tu crois ntubone ubwiza et bw'imana que tu ne vois pas la gloire de Dieu, hariho ikintu umuntu yokwibaza il y a une question que l'on peut se demander. kubera ko yesu Car Jésus, ntiyakoze igitangaza muri uyo mwanya gusa il n'a pas fait le miracle à cet instant même. ubandanije usoma munsi Si nous continuons à lire le passage, yesu aravuga ngo Jésus dit, data Père, ndagusavye unyumvire ubikore je te demande, ndiko ndaparafraza je suis en train de résumer, nsanzwe nzi neza yuko unyumva je sais bien que tu m'entends, ariko ndabikoze kugira ngo mais je le fais afin que aba bantu bizera qu'ils croient. igitangaza cyawe Ton miracle ntigikoreka gusa kubera yuko ukibonye n'est pas opéré juste parce que tu l'as vu. kiba gisanzwe gihari Ce miracle est déjà disponible. kiba gisanzwe kiri Ce disponible miracle est déjà disponible kubera ko yesu na data baracyakorana bugingo car n'ubu Jésus et notre Père agissent encore. muri yohana 5 umurongo wa 17 handitse ngo Dans Jean chapitre 5 verset 17, ngo ndakora j'agis na data arakora et mon Père agit na encore. bugingo n'ubu Encore. na bugingo n'ubu Encore. ni muri 2000 ni muri 0 kijya gihe yesu akihari C'est depuis le commencement. ni muri 1900 C'est en 1900. ni muri 2026 C'est en 2026. ni ubu nyene Ça veut dire même aujourd'hui. c'est maintenant C'est maintenant. yesu Jésus na data et le Père baracyakora na bugingo n'ubu agissent encore. mbega amaso yawe arabona Est-ce que tes yeux voient? uriko urabona iby'imana iriko irakora mu bugingo Es-tu bwawe en train de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? mbega urafise amaso y'imwemu agushoboza kubibona Et as-tu les yeux spirituels qui te permettent de le voir? jewe ndibuka ico gihe Je me rappelle, moi, à cette période, nashinga intahe kenshi je donnais beaucoup de témoignages. ubu rero namye nibaza ibibazo Et je me suis posé des questions. turashobora kumara amezi n'amezi ata muntu ashinze intahe Nous pouvons passer des mois sans qu'il n'y ait aucune personne qui donne le témoignage. na jewe nyene ndiraba ndavuga ni
za ntahe zawe zose zaroye hehe Et moi-même, je me demande où sont mes témoignages. mbega ibitangaza vyaraheze mu buzima bwacu Est-ce que les miracles ont pris fin dans nos vies? yesu aracyakora na data arakora na bugingo n'ubu Jésus et le Père agissent encore. mbega amaso yacu arabibona Nos yeux le voient-ils? amaso yacu arabibona Nos yeux le voient-ils? nambye niyumvira Je me suis demandé, ikintu ca mbere la première chose gituma umuntu ashobora kubona ibitangaza vy'imana mu buzima bwiwe qui fait qu'une personne expérimente les miracles de Dieu dans sa vie, ikintu gituma on expérimente les miracles tubona ibitangaza, turabibamwo turabibamwo ibitangaza, ariko amaso yacu ntabibone mais nos yeux ne le voient pas, kubera yuko car hariho ikintu kitubuza kubibona il y a ceux qui nous empêchent de le voir. ikintu ca mbere La première des choses, ni manque d'humilité ukudaca bugufi. iyo uri umuntu aciye bugufi Quand tu es humble, iyo uri umuntu azi kumenya ngo ibi bintu si ububasha bwanje bwabikoze quand tu sais reconnaître que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas par ta propre force, amaso yawe arabona ibitangaza tes yeux voient les miracles. kuko ibitangaza biri disponible mu buzima bwacu Car les miracles sont disponibles dans nos vies. kuba wavyutse uri muzimu no munsi ukaba uri mu nzu y'imana c'est déjà un miracle Être réveillé en bonne santé et que tu es dans la maison de Dieu, c'est déjà un miracle. ariko umutima wawe uraciye bugufi bikwiye kugira ngo uhokonese ko atari ikiganza cyawe cyakuvyuye Mais ton cœur est-il assez humble pour reconnaître que ce n'est pas par ta propre main que tu t'es réveillé? imana idushoboze Que Dieu nous rende capables. imana itugirire Que neza Dieu nous fasse du bien. ndibuka ico gihe Je me rappelle, papa shekina yari umurongozi wacu ico gihe wa fraternité Papa Shekina, c'est lui qui était le nimba responsable ndavyibuka neza de la fraternité, si je m'en rappelle bien. nari umuntu J'étais une personne, ndepoje seva ahantu à chaque fois que je postulais mon CV quelque part, bakayiselektiona ntarakora ikibazo et que j'étais sélectionnée, avant même que je passe l'examen, naca nza gushinga intahe muri serire je venais donner un témoignage dans la cellule. nkababwira nti mu bantu benshi badepoje amaseve Je disais parmi plusieurs personnes qui ont déposé leur CV, iyo wanje bayitoye le mien a été ni sélectionné. igitangaza C'est un miracle. Amen. nimusengere Priez pour moi nzokora ikibazo pour que je fasse l'examen. ndibuka ikibazo ca mbere nakoze Je me rappelle que le premier examen que j'ai fait, hama barabiheba ntibatora n'umwe on n'a choisi personne. turasenga Nous avons prié. twaca dusengera etape zikurikira Nous prions pour les étapes qui suivaient. barasubira baracugurura ca kibazo On a encore refait l'examen. ndagaruka ndashinga intahe Je suis revenue pour donner le ca témoignage. kibazo bacuguruye L'examen a été encore refait. nzosubirayo kugikora On nous a demandé de refaire l'examen. Je vais refaire l'examen. munsengere ndagitore Priez pour que je réussisse, je passe cet examen. ndagitora Et j'ai réussi à cet examen. baraduhamagara muri interview On nous a appelés pour twari l'entrevue. abantu benshi cyane Nous étions nombreux. ndagaruka ndashinga intahe Je suis revenue pour donner le témoignage. bantoye muri interview On m'a Mbega choisi pour igitangaza Imana l'entrevue. yankoreye. Quel miracle que Dieu a fait pour moi. bantu b'imana Peuple de Dieu, ndiko ndabibabwira uno munsi si je vous le parle aujourd'hui, haheze imyaka 20 après 20 ans, ntibushobora kwibaza uburemere etape imwe imwe yose yabifise mu vous buzima ne bwawe pouvez pas vous imaginer l'ampleur qu'avait chaque étape dans ma vie. nari umuntu ari excited J'étais une personne qui était nari umuntu ashushe ibintu vy'imana vyaratuma numva ashuha nkumva biratangaje j'étais comment dire, sinzi ko ari kubera nari jeune je ne sais pas si j'étais jeune, nari nkiri umunyeshuri ngiheza amashuri j'étais encore jeune, je terminais les ndi umumama études. giheza amashuri ndibuka umunsi umwe papa shekina arambwira ngo none wewe ngo ture dimanche ngo uza muri eglise wambaye agapantaro ushaka gute ndakwicarika imbere naho uri umumama Je me rappelle que ce jour, Kuko Papa yari muri Shekina protocole aho était hantu. dans le protocole, me disait, tu portes les pantalons alors que tu es maman. Comment est-ce que tu veux que je te mette dans les Nambara gestes udupantaro devant? tw'abanyeshuri Je portais les habits naho des nari mama étudiants. wa maeva Même si j'étais la maman de Maëva, nari akana gatonda kuri lumière ico gihe j'étais encore étudiante à l'université Lumière. ariko imana ubunini bwayo ndabona Mais la grandeur de Dieu que je voyais vyatuma nshinga intahe ku munsi ku a fait munsi que je donnais des témoignages chaque jour.
hariho igihe Il y a des fois, mpora nifuza je désire icompa gusubirana uwo mutima d'avoir à nouveau ce cœur. wabona mu bintu biboneka nka bito, Le cœur qui voyait dans de petites choses, wabona nko mu bintu biboneka nk'ibisazi, dans des choses qui étaient comme forts, ikiganza c'Imana isumba vyose. la main du Dieu Tout-Puissant. Imana ishimwe cyane, Gloire à Dieu. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Ikindi kintu nabonye, iyo ufise ukwizera Si tu as la foi, umeze nk'umuntu afise microscope, tu es comme une personne qui a un microscope. umenga urafise zoom, Tu as un microscope. ushobora kubona ikintu kiri kure cyane, Tu peux projeter loin la vision. Tu peux voir une chose de loin. uba ufise amaso nk'ay'inkukuma ufite. Tu as les yeux comme ceux d'un aigle. Ushobora kubona ikintu kiri kure cyane, Tu peux voir une chose se trouvant très loin ukakibona nk'ikiri gaha. et te le rapprocher. Kuko nk'ubu Parce que dukoresheje microscope en utilisant le microscope, turashobora kuvuga ngo iki giseke tugifise mu yindi myaka indwi isigaye, nous pouvons dire qu'il nous reste encore 7 ans, mugabo dukoresheje ukwizera tugakoresha microscope mais en utilisant la foi, le turashobora kuvuga ngo microscope, iki giseke nta myaka ibiri gisigaje on peut ngaha. dire qu'il n'y a pas 2 ans qui restent que ce panier se trouve ici devant. Ukwizera kwawe kugera he Quelle est la dimension de ta foi kugira ngo ivyo bintu ushobore kubibona afin bishitse. que tu puisses voir cela se réaliser? Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Hari ikintu nize mu mwaka uheze, Il y a quelque chose que j'ai appris l'année passée. umwe mu bana banje L'un de mes enfants, arakora ikintu cyitwa vision board, il a fait ce qu'on appelle Un vision- tableau de un vision. tableau de vision. aho umanikako ibintu byose uprojeta kuzobona mu buzima bwawe muri uwo mwaka. Là où tu peux mettre tout ce que tu projettes pour avoir dans une année. Arabimanika, Elle a mis cela, arashirako indege, elle a mis l'avion, arashirako ivyo ashaka byose. elle a mis tout ce qu'elle voulait. Ico gihe yabigira Lorsqu'elle a fait cela, nta ciyumviro na kimwe cyari gihari il n'y avait aucune planification yuko uwo mwana yinjira muri iyo ndege. que cet enfant voyage par avion. Ari ngaha papa Samiyo bishingira intahe. Ariko Mais bimaze kuba lorsque cela a été réalisé, mu buryo atavyo yari yiteze, d'une manière dont il ne s'attendait pas, ata n'umwe muri twebwe yari avyiteze, et parmi nous, aucun parmi nous ne s'attendait à cela, niho yambariye ngo c'est là où elle m'a dit, ibi vyose nari narabishize kuri vision board. tout cela, je l'avais mis sur le tableau de vision. Uyu mwaka rero nawise umwaka wo gutembera, Cette année, je l'avais nommé une année de voyage. kandi yaratembereye n'ivyo. Et l'enfant a fait des voyages. Kubera ko amaso yiwe, umutima wiwe waravyizeye, Parce que son cœur l'a cru, amaso yiwe arabibona, ses yeux l'ont vu. abishira ahantu abibona. Ses yeux l'ont vu. Igihe cyose mu gitondo akabivyukirako. Chaque fois le matin, lorsque l'enfant se réveillait, il voyait cela. Ibitangaza vyari bisanzwe bihari, Les miracles étaient disponibles déjà. ntivyaremwe uwo musi Les nyene, miracles n'ont pas été faits ce jour-là. ariko iyo wuguruye amaso yawe akabibona Mais si tu ouvres que tes yeux le voient, urabishikamwo. tu peux l'expérimenter. Ukwizera kumeze nka microscope, La foi est comparée à un microscope. ararema, ukwizera kurarema, La foi crée kukazana ivyari kure kukavyegereza hafi. et rapproche ceux qui étaient loin. Ukwizera kurarema, La foi crée kukazana ibitabonwa bigahinduka ibiboneka. et fait que ce qui est invisible soit visible. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Ikindi ca gatatu Troisièmement, nize ku kintu cyo kwizera, que j'ai appris sur la foi, nuko ukwizera la foi gutegwa n'ubumenyi ufise mu wo wizera. dépend de la connaissance que tu as en la personne que tu crois. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Reka dusome muri Luka igice ca mbere Lisons dans Évangile de Luc, chapitre 1er, guhera ku murongo wa 45 gushika ku murongo wa 49. du verset 45 au verset 49. Turahabona inkuru Nous y trouvons l'histoire y'umugabisha w'ingabo d'un soldat
yizeye yesu qui a cru en Jésus ku buryo na yesu ubwiwe aba impressionné. de telle manière que Jésus aussi a été impressionné. hari ikintu umaze gukora mu buzima bwawe, hariho ukwizera wewe umaze kugerako ku buryo yesu aba impressionné. Y a-t-il un niveau de foi que tu as atteint de telle manière que Jésus soit impressionné? naratangaye ndabibonye muri bibiliya, J'ai été étonnée de le voir dans la Bible. sinari nzi ko hari ikintu umwana w'umuntu yokora kugira impressionné imana, Je ne savais pas qu'il y a quelque chose que l'être humain peut faire pour impressionner Dieu. ariko ukwizera k'uwo muntu Mais la foi de cette personne kwari impressionné yesu. a impressionné Jésus. Amen. Amen. katuhasome. Luka igice cya mbere. Yego, guhera 45. Kandi hahiriwe wowe wizeye kuko ibyo wabwiwe Oya. n'umwami Imana bizoshika. Sawa. Sorry gato. Ni Matthieu 8, 5 à 10. Ils sont Kanda dans hasome. Matthieu 8, 5 à 10. Handitse ngo ashitse i Kaperinaumu haza umugabisha w'abasoda 100 aramwinginga ati mushinga ntahe umuhungu wanje n'ikimuga aryamye mu nzu arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Umugabisha aramwishura ati mugenzi ntibibereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo rimwe gusa umuhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara, iyo bari umwe ati genda aragenda, n'uwundi ati ngwino akaza, nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Haleluya. Alléluia. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Uyu muntu yari umugabisha w'ingabo, Cette personne, c'était un centenier. yari afise ubushobozi, Il avait le pouvoir. yari umuntu afise ubushobozi, Il avait une personne c'était une personne qui avait du pouvoir. kandi yari azi ico pouvoir ishoboye. Et il savait en quoi le pouvoir, la valeur du pouvoir. Yari azi yuko abasoda biwe bamugendanira, Il savait que ces soldats, umwe amutumye ngo genda aha il ordonne à l'un de partir, agenda, il partait. uwundi amubwiye ngo S'il disait à un autre de s'approcher, aza. il venait. Nico gituma C'est pour cela, yabwiye Yesu ati, il a dit à Jésus, muri make ni nkaho yari kumubwira ati wowe ndakuzi ububasha bwawe bwose, en peu de mots, il disait, je connais tout ton pouvoir. ndazi ko wewe uri Imana atakikunanira. Je connais que tu es Dieu et rien n'est impossible à Eheraba toi. na jewe ndi umuntu asanzwe, Regardez-moi aussi en être humain. umuntu En être humain, ndafise abo ntegeka j'ai bakagenda, des personnes que je commande. ndafise abo mbwira ngo ingo bakaza, J'ai des personnes dont je dis, viens et ils viennent. ndafise abo mbwira ngo kora iki bakagikora. Et j'ai des personnes à qui je donne les ordres et ces personnes l'exécutent. A plus forte raison wewe uri Imana, À plus forte raison, toi qui es Dieu, ufise abamarayika utuma. tu as les anges que tu ordonnes. Uyu muntu yari yagize guhishurirwa gukomeye, Cette personne avait une grande révélation kuko yari azi ko ijambo rimwe gusa rya Kristo parce qu'il savait qu'une seule parole venant de Christ rishoboye gukiza. peut guérir. Amen. Yari yagize revelation idasanzwe, Il avait une grande révélation. yari yamenye Kristo uwo ari we. Il avait connu qui est Christ. Kandi ndabiravye muri ijambo ry'Imana, Et si je le lis dans cette parole de Dieu, biraboneka ko uwo muntu yari umunyamahanga ku masezerano, ça se voit que cette personne, il était étranger ntiyari en uwo mu première Bisirayeli mu personne. Il bisanzwe, n'était pas parmi le peuple d'Israël. yinjijwe mu masezerano nuko Kristo ngira ngo yapfuye ku musaraba nkanje nawe, Il est entré dans les promesses grâce à Jésus qui est mort pour moi et toi. kuko yavuze ngo no mu Bisirayeli Car il a dit que même parmi les Israéliens, sinari bwabona ukwizera je n'ai- kungana gutya. je n'ai jamais vu une grande foi. Ukumenya neza ico Kristo ashoboye Connaître la puissance de Jésus vyatumye igitangaza ciwe yasavye akibona. a fait qu'il voie le miracle qu'il demandait. Nivo yawe y'ukwizera, Ton niveau de foi, ivyo ushobora kubona ce que tu peux voir, biravana n'ukuntu uzi dépend de ta connaissance niyo Mana yawe uzi.
et ton Dieu, de ton Dieu. ikintu gihora kinyigisha mu isezerano rya kera Ce qui m'enseigne dans l'Ancien Testament, niyo nsomye amakuru ya Isaka c'est lorsque je lis l'histoire d'Isaac, ariko aragenda yimba amariba lorsqu'il creusait des puits. aho yimba À chaque fois qu'il creusait, byagenda neza il réussissait. bakaza bakahamutera On venait pour lui causer des problèmes. akimuka Il avançait. akaja kwimba ahandi Il creusait à nouveau un autre puits. naho nyene bikagenda neza Et aussi il prospérait. bakagaruka bakahamuterera kw'induru Il avait encore d'autres problèmes. akaja kwimba ahandi Il déménageait encore une fois. Isaka nta kibazo yari afise cyo kwamatangura bishasha Isaac n'avait aucun problème de recommencer. Isaka nta cyamubuza kuja gusubira guterera urusenga rwiwe Rien ne lui empêchait de jeter encore une fois son filet. yabazi neza yuko niyaja kwimba Il savait bien que s'il allait creuser, biza kugenda neza cela va bien se passer. kubera yuko yari azi ko Parce qu'il savait aho yimvye que là où il creusait, siho hari amazi honyene ce n'est pas là où se trouve le puits uniquement. ntibivana n'ikibanza yimvyemwo Ça ne dépendait pas de l'endroit où il creusait, ahubwo vyavana n'ico Isaka ubwiwe ari mais ça dépendait de l'identité d'Isaac. kuko Isaka ubwiwe Car Isaac, yari afise heritage y'umugisha il avait l'héritage de la bénédiction iva kuri se wiwe Aburahamu qui venait de son père Abraham. kandi yari azi neza yuko Et il savait bien Imana ya se que le Dieu de son père, ivyo yavuze ce qu'il a dit, izobiherekeza il va veiller à cela gushika ibishikije jusqu'à son accomplissement. Isaka yari azi identite yiwe Isaac connaissait son identité. nico gituma ataco vyari bimutwaye gutangura azeho C'est pour cela que ça ne lui faisait rien de recommencer. ntaco bigutwaye ivyo wagerageje vyose Ça ne bikanga fait rien tout ce que tu as essayé dont tu as échoué. ntaco bitwaye incuro bamaze kubigutwara Ça ne fait rien beaucoup de fois qu'on t'a déjà volé cela. hari umuntu umwe nzi Il y a une personne que je connais. sinza kumuvuga kubera atarusha namusavye Je ne vais pas dire cette personne parce que je ne vais pas demander la permission. ariko ndamuzi atangura azeho incuro nyinshi Mais je connais la personne recommencer à zéro plusieurs fois. igihe kimwe nibuka cyane kuko ariho nari maze gukura gose La dernière fois dont je me rappelle bien parce que c'est là où j'étais mature, yari yahuye n'abantu b'abaescro la personne a rencontré des escrocs yegeranya uburyo butandukanye ku bantu benshi et elle a collecté des fonds venant de différentes personnes arabashira et la personne a donné ses fonds à cette personne, aux personnes. aragaruka Elle est revenue, atana kimwe agarukanye les mains vides. hamwe no guhomba ivyiwe yarahora afise vyose Non seulement la personne a perdu tout ce qu'elle avait, yari afise n'amadeni y'abandi bantu elle a aussi eu des dettes envers d'autres personnes. ariko uwo muntu arasubira aratangura uwo muntu arasubira aratangura Mais la personne a recommencé. uwo muntu ahageze ubu ni kure cyane Et là où la personne, ses réalisations aujourd'hui sont nombreuses. aho mvuze aho yatanguye rimwe nibuka Là, je vous parle de la seule fois dont je me rappelle. ariko hari izindi ncuro nyinshi yatanguye Mais il y a d'autres, maintes fois, elle a recommencé. ndazi yuko nawe mu buzima bwawe bwa misi Je sais yose aussi que toi aussi, dans ta vie de tous les jours, ntuyobewe abantu babuze ivyabo vyose nka yobu tu n'ignores pas les personnes qui ont perdu leur possession comme Job, ariko basubiye kunaguka mais qui ont été restaurés, basubira gutangura azeho mais qui ont recommencé à zéro basubira kugera kure et ils ont réalisé beaucoup de choses. nagira ndakubwire muri kano gatondo J'aimerais te dire ce matin, ukwizera kwawe ta foi, guhagarare ku bunini bw'Imana qu'elle soit basée sur la grandeur de Dieu. ukwizera kwawe Que ta foi, guhagarare kucuri Imana yakugize nka Isaka qu'elle soit fondée sur ton identité que Dieu t'a donnée comme Isaac. kuko natwe turabuzukuru b'Aburahamu Car nous aussi, nous sommes les descendants d'Abraham. ibisumba kuba buzukuru b'Aburahamu Et ce qui a de la valeur plus qu'être descendant d'Abraham, nous faisons partie d'une sacerdoce royale turi ubwoko bw'abami nous n'abaherezi faisons partie de la sacerdoce royale
turi abakoheritiye avec Christ, turabaraganwa na Kristo. turabaragwa b'ubwami bw'Imana, Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu, ubwami ata kintu na kimwe kibuzemwo, un royaume où rien ne manque. naho vyose vyoguherako, Même si tu peux perdre tout ukizera uhagaze muri identite y'icyo Imana yakugize, et que tu te bases sur l'identité que Dieu t'a donnée, ivyo wizeye uzobibonesha amaso yawe. tu verras de tes propres yeux ce que tu crois. Imana ishimwe cyane, Gloire à Dieu. Imana itugirire Que neza. Dieu nous fasse du bien. Reka dusome ijambo ry'Imana, Lisons la parole de Dieu. ikindi kidufasha guhagarara mu kwizera Une autre chose qui nous aide à nous tenir dans la foi, ni ukugira ubushizi bw'amanga, c'est avoir l'assurance, ni ukugira une persévérance dans la foi, nukugira Ubushizi ubushizi bw'amanga mu kwizera, ku buryo ata kintu na kimwe kiza kukunyiganyiza de telle sorte que rien ne peut t'ébranler, no mu gihe uri kuca mu bisa n'umuriro. même si tu passes au travers du feu. Imana ishimwe cyane. Que Dieu nous aide. Reka rero dusome Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 35 gushika kwa 39. Lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 35 au verset 39. Reka ndahasome, haravuga ngo nuko ntimute ubushizi bw'amanga bwanyu buri n'impera ikomeye. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, Kuko mukwiye kwihangana car vous avez besoin de persévérance, kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, mubone guhabwa ivyasezeranye. vous obteniez ce qui est promis. Muri Bible y'ikirundi haranditse neza ngo mubone guhabwa. Que vous puissiez avoir, Amaso yanyu abone ivyasezeranywe. que vos yeux voient ce qui a été promis. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko hasigaye igihe gito cyane, Encore un peu de temps. twaravyiza bashoboye kuba ngaha jeudi. Nous l'avons appris, ceux qui ont pu venir le jeudi. Kuko hasigaye igihe gito cyane, Encore un peu de temps. kandi ugira aze azoza ntazoteba, Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. ariko Mais hagati aho dans l'entretemps, atarashika, avant qu'il n'arrive, umugororotsi wanje mon juste azobeshwaho no kwizera. vivra par la foi. Amen. Naho niyiyonjorora, Mais si il se retire, bantu b'Imana, peuple de Dieu, la persévérance dans la foi, ubushizi bw'amanga mu kwizera, tuba abantu babandanya, soyons persévérants. ntituba abantu biyonjorora. Que l'on ne se retire pas, que l'on ne soit pas lâche. Birakunze gushika Ça arrive souvent. ivyo wizeye ku Mana Tes attentes envers Dieu, ce dont tu crois en Dieu, ukabona umenga biratevye. tu vois que ça tarde. Hariho n'abantu bavuga bati none uwo Yesu twizeye, Il y a des fois même des personnes qui disent ce Jésus en qui nous avons cru, batubwira ngo araje, on nous a dit qu'il arrive, qu'il arrive, qu'il arrive. ko ataza. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Abantu nasize hariya mw'isi Les personnes que tu as laissées, bibereye mu muziki, ils sont dans la musique mondaine. barigira muri karaoke jeudi kuri Archipel. Ces personnes peuvent partir à archipel dans le karaoké. Aha rero je ndiko mvuga ivyo nakunda, Moi, je parle de ce que j'aimais. iyo ndavyibutse Quand je m'en rappelle, umenga nobwira Yesu ariko Yesu nawe vraiment uratebeganye, raba unyaruke basi kuko baramaranye ibintu hariya. c'est comme si je peux dire, Jésus, vraiment, tu tardes. Viens vite parce qu'il y a des choses que je suis en train de rater. Rero hari igihe Il y a des fois, ubona umenga biratevye, tu peux dire que ça tarde. Tu peux voir que ça tarde. ukamenga wabura subirayo gatoya, Et tu peux dire, c'est comme si tu peux un tout petit peu y retourner.
kugira uburinjoyinga gato juste pour un peu te réjouir. vya bintu vyose waheba kubera urindiriye Yesu kwaza. Toutes ces choses que tu as abandonnées, soit disant que tu attends Jésus qu'il revient. Ijambo ry'Imana La parole de Dieu riratubariye ngo nous dit hasigaye igihe gito cyane encore un peu de temps. kandi uwugira aze azoza ntazoteba. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Urashobora kumbwira uti aya majambo yari yanditse hariya avant 2000 Tu peux me dire ces paroles. Ce yari verset était yanditse écrit. ngaha nyene muri iyi Bibiliya. Ce même verset était inscrit dans cette même Bible dans les années 2000. Ariko turacyari ngaha Mais nous sommes encore ici. ntituramubona. Nous ne l'avons pas encore vu. Nagira ndababwire ngo J'aimerais vous dire, mu Baheburayo dans Hébreux, chapitre 11 chapitre 11, hariho abantu banditsemwo il y a des personnages qui sont inscrits, ko babaye abahizi mu kwizera qui ont été des héros dans la foi, kandi barinze bapfa et ils sont morts batabonye ivyo bizeye. sans voir les promesses. Bantu b'Imana, Peuple de Dieu, je nawe dushobora gupfa moi et toi, nous pouvons mourir Yesu ataragaruka. sans que Jésus soit revenu. Ariko Mais ijambo ry'Imana la ntiribeshye. parole de Dieu ne ment pas. Igihe kizogera Le jour viendra, azoza. il viendra. Ariko niba bapfuye wariyonjoroye Mais si tu seras mort alors que tu t'es retiré, ntuzomubona. tu ne le verras pas. Ntuzomubona. Tu ne le verras pas. Option ufise n'imwe gusa. Tu as un seul choix. Nukumurindira wihanganye C'est de l'attendre en toute persévérance, utiyonjorora sans te retirer, uguma hakugomba en demeurant là où il te veut, kugira ngo abari hazogusanga. pour qu'il te retrouve là même. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Kuko kobara kaga Car ça serait en malheur bikunaniye kugira ukwizera k'uwo Kristo yavuze ko azoza. Azoza si tu échoues à croire en Jésus qui a dit qu'il reviendra, alors qu'il ukisubirira reviendra, mu isi muri vya bindi et bikunezereza. que tu retournes dans les plaisirs du monde, Ako kanya nyene usubiyeyo et qu'à cet instant même tu y retournes, kuko bavuga muri Bible ngo kazobara nk'akanya ko gukubita urugohe. parce qu'on dit dans la Bible que ça sera comme dans un temps d'un clin d'œil. Ako kanya gato wavuze ngo reka mbe ndaja kuraba hajya ahantu ukuntu bimeze, Dans ce petit instant, te dis, je vais juste aller voir ce qui se passe, ugasanga niwo mwanya Yesu agarutse. et tu te rendras compte, c'est à cet même instant même que Jésus revienne. Imana iduhe kwihangana, Que Dieu nous donne la persévérance, iturinde kwiyonjorora. qu'il nous évite de nous retirer. Ijambo ry'Imana rirabandanya ku murongo wa 39 Au verset 39, ngo ariko tweho. nous, Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Alléluia, peuple de Dieu. Haleluya Abundant Life Church. Alléluia, Abundant Life Church. Nimuvuge hamwe nanjye ngo Dites avec moi, ariko tweho ariko tweho, nituri abo mu biyonjorora bagahona, nituri murabiyo. ariko turaba mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Alléluia. Ya, uwo munsi tuzowubona. Ce jour, nous le verrons. Amaso yawe umutima wawe uravyizeye Ton cœur le croit. kugira ngo amaso yawe azoshobore kubibona. Pour que tes yeux puissent le voir. Le crois-tu assez fort pour le voir? Uravyizeye kugira ngo ubibone. Ya, bantu b'Imana, umuntu wese atavyizeye uyu munsi ntazobibona Ne le verra pas. kuko aziyonjorora Car elle va se retirer yibaze ngo haracyariho umwanya mwinshi. en croyant qu'il y a encore beaucoup de temps. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Mais la parole de Dieu nous dit hasigaye igihe gito cyane, encore un peu de temps. kandi ugira aze azoza ntazoteba. Et celui qui viendra ne tardera pas. Imana ishimwe. Que Dieu soit loué. Wofuma urindira Vaut mieux attendre agateba et qu'il tarde hako ureka kurindira au lieu de ne pas attendre akaza udahari. et qu'il revienne sans que tu sois prêt. Kuko murazi neza umugani w'inkumi 10
Parce que vous connaissez la parabole des 10 vierges. harimwo zitanu Il y z'inyabanyabwenge avait 5 qui étaient sages. hariho zitanu Il z'ibijuju y avait 5 qui étaient insensés, zagumanye amatara atagiramwo amavuta qui ont gardé la lampe mais pas d'huile. nk'uko abakristo benshi bacu ba kino gihe twiberaho nk'abatagira mwemu yera muri bo Tels que les chrétiens de notre époque, nous vivons en n'ayant pas le Saint-Esprit. hama nk'uko pasiteri yatubwiye jeudi Et comme le pasteur nous l'a dit jeudi, abatagira mwemu yera ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit nta ema bafise yo kuzosanganira yesu mu kirere n'ont pas l'aimant qui pourra les aider à rejoindre Jésus dans les airs. ukaba ubayeho muri wewe wumva mwemu yera yarahunze kubera ibyaha Si tu mènes une vie alors que le Saint-Esprit a fui ta vie à cause des péchés, ntawe utandukaniye na za nkumi zitanu Tu ne- z'ibijuju tu ne diffères pas de ces 5 filles insensées zarindiriye umukwe qui ont attendu l'époux, zitagira amavuta n'ayant pas l'huile. amaso yabo Leurs yeux ntiyigeze akubita ijisho uwo mukwe n'ont jamais vu l'époux. inkumi zitanu z'abanyabwenge 5 vierges sages, nizo zonyine zashoboye gusanganira umukwe ce sont celles-là qui ont pu rejoindre l'époux. ujya mugani uranyigisha Cette parabole m'enseigne beaucoup kubera ko inkumi zitanu z'abanyabwenge zaranse kugabura amavuta n'ibijuju parce que les 5 vierges sages ont refusé de partager l'huile avec les 5 vierges insensées. mwemu yera Le Saint-Esprit, si ikintu umuntu ashobora kugabanyiriza ku wundi on ne peut pas le partager avec les autres. si kubera ko pasiteri wanje yuzuye mwemu yera Ce n'est pas parce que mon pasteur est rempli du Saint-Esprit ashobora kungabanyiriza ko dukeyi qu'elle peut me donner une portion, akavuga ngo diakre esita ndagutahura disant, Diacre Esther, je te comprends. ufise akazi kenshi Tu es trop surchargé par le travail. nturonka n'umwanya wo kwegera imana Tu n'as même pas le temps de t'approcher de Dieu kugira ngo ikuganirize afin qu'il te parle. akira rero iki gice cy'amavuta nakuye mu masengesho Alors je te donne une portion de l'onction que j'ai eue dans la prière, kugira ngo dimanche niho ujya kwigisha ishengero afin que dimanche, lorsque tu vas prêcher devant l'église, ntibazavuge ngo ujya mu diakre wa pasiteri aline ari vide qu'elle ne dise pas la diacre de pasteur est vide. mwemu yera Le Saint-Esprit, ni umuntu c'est une c'est personne une personne, on a les trois personnes en Dieu n'umuntu c'est une personne wemvita mu buzima bwawe kubera ubishatse que tu invites dans ta vie par ta propre volonté ugakubura hagasa neza et que tu nettoies tout est bien en ordre kugira ngo yemere kwinjira Afin- muri iyo nzu afin qu'il accepte d'entrer dans ce temple. n'umuntu wantretena relation nawe C'est une personne avec laquelle tu entretiens une relation kugira ngo amaso yawe ashobore kumubona afin que tes yeux puissent le voir, amatwi yawe ashobore kumwumva tes oreilles puissent l'entendre akanwa kawe gashobore kumuvuga et que ta bouche puisse le parler. byari umwana umwe arambaza ati mama bavuga mu ndimi gute mbega baravyiga Un jour, un enfant m'a demandé comment est-ce qu'on parle en langue. Est-ce qu'on l'apprend? kugira simpave ndabishura ibitari ivyo nibaza ndabirekeye pasiteri umunsi umwe azobitwigisha Et cela, je le réserve à notre pasteur. Elle va nous l'enseigner. ariko jewe nca ndamubwira experience personnelle nti jewe Moi, je lui ai partagé mon expérience personnelle. J'ai dit, moi, mfa kuba disponible gusa mu masengesho lorsque je suis, il me demande d'être disponible dans la prière. kubera ko ijambo ry'imana rivuga ngo mwemu atunihira iminiho itagira uko yongana niwe dusengesha mu bisanzwe C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. ati rero jewe nsupoza yuko iyo mvuze mu ndimi aba ariko aransengesha Alors, pour moi, je prends que si je parle en langue, il intercède pour moi. muri make rero sinibaza ko hari umuntu yovuga mu ndimi yarirukanye mwemu yera mu buzima bwiwe Et je me dis qu'aucune personne ne peut parler en langue s'il a chassé le Saint-Esprit en lui, kiretse izo ndimi ari iz'abadayimoni Si- kuko nazo zirahari sauf si c'est se parler en langue est démoniaque, parce que cela aussi existe. ntimuze mwumve abantu bose bavuga mu ndimi ngo mubita b'imana Il ne faudra pas donner la connotation d'homme de Dieu à toute personne qui parle en langue. ese rero imana yoduha amaso y'imwemu
Si Dieu puisse nous donner les yeux spirituels kugira ngo dushobore kubona, afin que l'on voit, Imana ishimwe cyane. gloire à Dieu. Reka dusome abanyefesi igice cya mbere umurongo wa 18. Lisons dans Éphésiens chapitre 1er verset 18. Haravuga ngo Crie, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Amen. Ngo amaso y'imitima yanyu yihweze Et qu'il illumine les yeux de votre cœur kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa pour que vous sachiez quelle est l'espérance n'uguhamagara kwayo, qui s'attache à son appel, ivyo ari vyo. qui s'attache à son appel. Mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ese amaso yacu y'imwemu Si nos yeux spirituels yoshobora guhishurirwa puissent avoir la révélation kugira ngo abone afin de voir ivyo twizeye, tout ce que nous croyons, ivyo turindiriye tout ce que nous attendons, ko biri disponible mu buzima bwacu. parce que cela est disponible dans nos vies. Kubera ko Yesu aratubwira ngo Jésus nous dit, ndakora j'agis na data aracyakora et mon Père agit encore, na bugingo n'ubu. encore. Les miracles sont disponibles. Ibitangaza birahari. Amasezerano yawe ari Tes disponible. promesses sont disponibles. Hasigaye kubigenderamwo. Cela t'est demandé d'y marcher. Kugira ubigenderemwo Afin de marcher dans cela, birasaba kubibonesha amaso y'imwemu. ça te demande de le voir par tes yeux spirituels. Igihe kimwe Un jour, umuvyeyi wacu notre maman agenda mu masengesho. a fait la prière. Ryari irya mbere agiye muri 40 jours atari ngaha mu gihugu. C'était la première fois qu'elle fait les 40 jours n'étant pas ici dans le pays. Hanyuma agarutse Lorsqu'elle est revenue, ndamubaza Imana yakubwiye iki je lui ai demandé ce que Dieu lui a parlé kuri jewe. sur ma vie. Jewe kenshi Moi, le plus souvent, agiye mu masengesho ni gake ndamurungikana imitwaro. quand elle part dans la prière, je la donne des requêtes de prière. Je lui donne Je lui donne... hein? pas. Je ne lui donne pas des requêtes de prière seulement. Igituma ntayimuha Raison pour laquelle je ne lui donne pas les requêtes de prière, ni ukubera mba nzi neza c'est parce que je sais bien, ntakekeranye sans douter, ko mu gihe ndi muri couverture yiwe tant que je suis dans sa couverture, azonsengera, elle va prier pour moi Imana izomuhishurira ivyo ntamubariye, et Dieu va lui révéler tout ce que je ne lui ai pas dit anzozanira vyinshi gusumba ivyo nari kumurungikana ku gapapuro. et elle va m'amener beaucoup de choses plus que je pourrais lui dire par papier. Kubera ko ndazi ko mpemu w'Imana Parce que je sais que l'Esprit de Dieu aba ariko aramusengesha. est en train de prier au travers d'elle. Ico gihe rero aje Lorsqu'elle est revenue, aca mpa verset elle m'a donné le verset iri muri Genèse menga 22 qui est yavuga kuri Joseph. dans Genèse 22, 49, parlant Igihe sur Yakobo Joseph. yariko arahezagira abana biwe bose, Lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, ashitse kuri Yosefu arrivé sur Joseph, amubwira amajambo akomeye. et il a parlé sur lui de paroles puissantes. N'amajambo avuga ngo umeze nk'igiti gitewe hagati mu ruhome ariko kikaguma cyama. Tu es un arbre planté. Ndiko ndagerageza Je guparaphraza. suis en train de paraphraser. Guhera ico gihe nizera mu buzima bwanje yuko Depuis ce jour, j'ai cru que dans ma vie, malgré les obstacles, nitaye ku nzitizi, naho hoba inzitizi zingana gute mu buzima bwanje, peu importe les obstacles que je peux faire face dans ma vie, ndi umuntu ari destiné gushika ku cyo Imana yamuhamagariye, je suis destinée à arriver à ma destinée. bisigura ngo izo nzitizi nzozinesha. Amen. Ce qui veut dire que je vais vaincre tous ces obstacles, Kuko iryo jambo rivuga ngo ico giti kirafleurisa hagati muri izo mpome. car ce verset dit que cet arbre continue à fleurir là où il est. Sinobabesha guhera ico gihe yabivuze, Je ne peux pas vous mentir, depuis le jour où il a dit, n'imbere yaho même avant,
ndi umuntu atazi kuba hatanzitizi zihari. Je suis une personne qui ne peut, où je ne peux pas manquer d'obstacles. Ku buryo hirya y'ejo namubaje nti pase nyibutsa rya jambo rivuga ni hehe nzobazitiriza amahwa. De telle sorte que j'ai demandé à pasteur où se trouve le verset là qui est écrit « Je vous couvrirai Par des épines ou des épines, je vous couvrirai des épines. bantu b'Imana. » Peuple de Dieu, Hariho abantu il y a des personnes muri destine gushika mu bintu bikomeye qui sont appelées à arriver à de grandes choses murinze guca mu nzitizi nyinshi. en passant par plusieurs obstacles. Ariko birasaba ukwizera gukomeye Ça te demande une grande foi kugira ngo ivyo wahamagariwe afin que ta destinée, ushobore kubishikira mutabihushije. afin que tu puisses atteindre ta destinée sans rater cela. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Nkiriko ndavuga ku bijanye no kubona En- ivy'Imana idukorera, En parlant sur voir ce que Dieu fait pour nous, reka dusome muri 2 Rois 6:17. dusome mu bami ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 17. Maze Elisa arasenga, haleluya, Amen. atuhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Ouvre ses yeux pour qu'il voie, Bantu b'Imana, peuple de Dieu. ndazi murafise ibintu byinshi bibazitiriye hirya no hino. Je sais que vous êtes submergés par différentes choses. Burya nta muntu aba hatagira ingorane. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de problème. Hariho abantu bashobora kukuraba Les gens peuvent te regarder bakabona umenga warashitse. et dire comme si tu es dans un bon endroit. Oya, none burya pasiteri wewe kamana ahantu hageze ku rugezo vrema nk'umukristo kwizera ahantu hageze nk'umupasiteri nk'umuvyeyi w'abantu benshi hoba hakiriho ibintu bimugora. Est-ce que vraiment, pasteur, son niveau de foi, sa dimension d'être maman pour plusieurs personnes, y a-t-il des défis qu'elle a? Muzomwegere. Approchez-la. Ama obstacle aruzuye hirya no hino. Plusieurs obstacles à gauche, à Yama mu droite. ntambara nyinshi nka kumwe kwa Dawidi. Elle fait des combats du jour au lendemain comme David. Ariko kubwo gusenga Imana Mais grâce à la prière no kwizera et la foi, arabona intsinzi. elle voit la victoire. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Arasenga Elisa aravuga ati nukuhumura amaso arabe. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Yariko asengera umuntu bari kumwe, Il priait la personne qui était avec lui. yariko arabona ingene batewe huzuye ingabo nyinshi zibakikuje. Il voyait une grande armée qui venait les attaquer. Yari afise ubwoba bwinshi mu mutima uwo muntu, Il avait la peur en lui. ariko ngo nukuhoraho ahumura amaso y'uwo musore, Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. araraba Il regarda, il vit abona umusozi wuzuye kw'amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikuje Elisa. la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ese amaso yawe yo kuguruka Si tes yeux puissent être ouverts agashobora kubona pour voir arsenale yose Imana ya deploye kino gitondo tout l'arsenal que Dieu a déployé ce matin kugira ngo ushobore kuba uri muzima, afin que tu sois encore en vie. Amen. wogira ukwizera, Tu aurais la foi, wogira ukubona tu aurais une vue ku buryo umenya neza udakekeranya de telle manière de reconnaître sans douter ko n'ivyo utarabona mu buzima que bwawe même ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie biri disponible. sont disponibles. Imana ishimwe Gloire cyane. à Dieu. Burya abantu iyo baciga gusenga baba bafise umuriro mwinshi n'ukwizera kwinshi. Quand les personnes apprennent à prier, elles ont encore beaucoup de feu et de foi. Ndibuka ico gihe nyene pasiteri ari mu masengesho ryari rya mbere atari kumwe natwe muri eglise umwanya munini. Je me rappelle ce jour où le pasteur était dans la prière. C'était la première fois où elle a passé beaucoup de temps n'étant pas avec nous. Umwe muri bene data aja kwibaruka biragorana. L'un de nos bien-aimés est allé accoucher. Il y a eu des complications. Sinzibagira Abundant Life Church Je n'oublierai jamais Abundant Life Church, mu makoridoro ya Rwakarede dans les corridors de l'hôpital Roi Khaled, twavuze ko tudashobora kumurekura ngo apfe. en disant que nous ne pouvons pas la lâcher pour qu'elle meure. Ndibuka ko yamaze hafi nka 2 semaines ou une semaine ari muri coma. Je me rappelle qu'elle a passé à peu près 2 semaines en n'ayant pas de connaissance. Elle était inconsciente.
abanyamasengesho muri Abundant Life Church. les intercesseurs de Hallelujah, la Yesu Abundant Life ashimwe Church. cyane. Alléluia. Ico gihe À cette époque, twarakuranwa, on se relayait. bamwe bakaja ku kazi abandi bakaguma ngaho. Les uns retournaient à leur travail, les autres restaient. Turateba turatelefona niyo umuvyeyi yarari. Jusqu'à ce que même on a appelé là où se trouvait notre maman. Turavuga ngo uyu mumama ntashobora gutaha. Et nous avons dit, cette maman ne peut pas mourir. Ico gihe amaso yacu yarabonye igitangaza. Nos yeux ont vu le miracle à cette époque. Kubera ko n'uyu mwanya ndiko ndababarira. Parce que même à cet instant dont je vous Uwo parle, mumama ari hano hagati muri twebwe. la maman est ici au milieu de nous. Hallelujah. Amen. Iyo wizeye fermement, Si tu crois fermement, Imana irakubonesha igitangaza wizeye. Dieu te fait voir ton miracle. Hariho ingabo nyinshi zidukikuje. Il y a une grande armée qui nous entoure ziriko ziratugwanira. et qui combat pour nous. Ariko birasaba kugira ukwizera. Mais ça te demande d'avoir la foi. Daniel igihe yinjira muri 21 jours. Daniel, lorsqu'il a commencé la prière des 21 jours, Ngo guhera umunsi wa mbere asenga, dès le premier jour que tu t'es engagé dans la prière, Imana yari imaze kumva amasengesho yiwe yarungitse n'inyishu. Dieu l'avait déjà entendu, l'avait même envoyé la réponse. Ariko ngo hariho umwami w'ubuperesi mu kirere Mais il y avait le roi des Perses yablotse gushika kwayo masezerano. qui a bloqué l'accomplissement de ses promesses, Yablotse gushika kwayo masengesho qui a yiwe. bloqué l'exaucement de sa prière, Gushika naho Daniel asenga imisi 21. jusqu'au point où Daniel a prié pendant 21 jours. Ntaco bitwerera igihe umaze urindiriye. Peu importe ton temps d'attente, Ntibibuza ko amasezerano y'Imana ariko arashika. cela n'empêche pas que les promesses de Dieu sont en train d'être réalisées. Icoma amaso yawe akabibona. Si tes yeux puissent le voir, Ndazi ko guhera ko dimanche prochain je sais qu'à partir de dimanche prochain, intahe tworonka ku munsi vyo tugora kujera ingene tuzishira kuri programme. on aurait le problème d'ordonner les témoignages qui seraient disponibles. Hari igihe uca mu bimeze nk'umuriro Des fois, tu peux traverser au milieu du feu ukamenga nta n'ivyizigiro vyo kubona Imana bigihari. et tu perds même l'espoir de voir Dieu. Igihe Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego bari mu itanure ry'umuriro, Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise, kubera yuko bari banse kunamira igishushanyo ca Nebukadinezar, puisqu'ils avaient refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar, wamenga ivyabo birarangiye. c'était comme si leur histoire était Wamenga terminée. ivyabo birarangiye. On dirait que c'était fini pour eux. Ariko kubera uwo mwami ngo yabakunda, Mais puisque le roi les aimait, yari yabahaye akaryo ko kwigarura. il leur avait donné l'opportunité d'encore Ati none nk'ubu rechoisir. vrema Est-ce que vraiment, nta kuntu mwopfa gukora ivyo abantu bariko baransaba, naho jewe nari gushobora kubareka, ndaremerewe n'abantu bariko barabinsaba, nta kuntu mwobikora? est-ce que vous ne pouvez pas faire ce que les gens sont en train de me demander parce qu'eux aussi ils sont en train de me presser? Je nibuka abakobwa benshi Je me rappelle plusieurs filles, murakunda kuronka chantage ku bafiance banyu, vous aiment subir des chantages venant de vos barabagirira fiancés. chantage Ils vous font le chantage. utemeye ko tubanza kuryamana, ndabivuze mu kirundi cyumvikana, Si tu n'acceptes pas que l'on puisse avoir des relations, je refuse les fiançailles. ndazihagaritse. J'annule les fiançailles. Abakobwa baruzuye, Il y a plusieurs filles. urazi abantu banshaka ingene bangana. Connais-tu combien de personnes qui me désirent? Mubwira gende, Dis-lui de partir. muhebe, Abandonne-lui. kuko no hagati mu muriro, Car même au milieu, au travers du feu, hagati mu guhebwa, dans cet abandon, uzobona Imana. tu verras Dieu. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Uwawe azoba ahari, Le tien sera disponible. kandi n'uwo nyene niyo aba ari we gwawe, Et même si cette personne est la tienne, hamwe no kumwankira même si tu auras refusé, ntazoja. il n'ira nulle part. Imana izomugumiza aho nyene. Dieu le maintiendra la même. Imana izomugumiza aho nyene. Dieu le maintiendra la même. Kandi wamuhaye no,
iri kategorike alors que tu lui as répondu en non. barakunze kuvuga ko Catégorique. abakobwa b'abarundikazi bavuze no baba bavuze wi. On aime dire que les filles burundaises, lorsqu'elles donnent comme réponse non, c'est comme si on dirait, ça équivaut en oui. Abakobwa b'abarundi dukijijwe Mais les filles burundaises sauvées, dutange no iri kategorike. que l'on donne en non catégorique. Ashatse aguhebe S'il veut qu'il te rejette, Imana izokuzanira umubogare kumusumvya. Dieu t'amènera celui qui est plus beau que lui. Uwo ni jewe nkunda beza. C'est moi qui aime ceux qui sont beaux. Ni waba ukunda abafise amakashi izokuzanira ufise menshi kumurusha. Si tu aimes ceux qui ont beaucoup d'argent, il t'en amènera celui qui en a beaucoup que lui Kandi akijijwe neza. et qui est bien Kubera sauvé. ibitangaza biri disponible. Car les miracles sont disponibles. Ugurura amaso yawe gusa ubibone. Ouvre simplement tes yeux pour le voir. Ne te laisse pas faire. Ntureke ko bagukoresha. Niwemere chantage ya satani. Ne cède pas au chantage du diable. Ngo urumva bijya bintu ndiko ndagerageza vya visa ngo hamwe ngo ntorondera kajya gapapuro kabuze ngo hariya. N'accepte pas le chantage du diable. Ntiwemere guhendwa na Satani. Guma mu nzira zo kugororoka. Persévère dans le chemin de la droiture. Uzobona Imana. Tu verras Dieu. Daniel 3, 24, 25. Daniel igice cya gatatu murongo wa 25. Ngo maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama biwe ati mbega bajya ntitwabatereye mu muriro abantu batatu baboshwe. Mbega hajya Est-ce que ujya si wa mukobwa naka yaheba. ce n'est pas la fille que tel a abandonnée? Ijya invitation nabonye L'invitation que j'ai vue, si wa wundi naka yari yarahevye. n'est-elle pas celle que tel avait abandonnée? Bizobatera kuzazanirwa. Cela va créer de la confusion en eux. Niwagira ukwizera amaso yawe azobona. Si tu as la foi, tes yeux verront. Kandi n'abaguciriye urubanza canke abakwise akajuju Même ceux qui t'ont jugé ou qui t'ont dit comme si tu as perdu la raison, abagutereye muri uwo muriro tous ceux qui t'ont jeté dans cette fournaise, nabo bazobibona. eux aussi le verront. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Bishura umwami bati koko nabo mugenzi. Arababarira eterega ndabona abantu bane babohoye. Haleluya. Amen. Haleluya. Alléluia. Baterewebwo baboshe. Ils ont été jetés liés, Ari batatu gusa. étant 3 seulement. Kubera bahagaze bagashira amanga Mais ils ont tenu ferme mu kwizera kwabo. dans leur foi, Baranse kurekura. ils ont refusé d'abandonner. Bari babwiye umwami ngo Ils avaient dit au roi, ngo nubwo iyo mana yacu itodukura mu maboko yawe même si notre Dieu ne puisse pas nous délivrer dans tes mains, ntidushobora on ne peut pas kwicumurako on ne peut pas pécher contre lui ngo tuze kukunamira. et qu'on puisse t'adorer. Bari bamara amaje. Ils avaient persévéré. Bari badesize Ils avaient décidé yuko ikiza kuba cyose que tout ce qui va se passer, naho ubuzima bwabo bwoherera ngaho uyo munsi même si leur vie prendrait fin même à cet instant, bavyakiriye. ils étaient prêts à le recevoir, à l'accepter. Sinzi ukwizera kwawe aho kugera. Je ne sais pas ton niveau de foi. Sinzi ukwizera kwawe aho Je kugera ne sais pas ton niveau de foi. yuko witeze kumaramaza Si tu t'attends à persévérer, kandi ko niwemera kumaramaza et si tu décides de persévérer, uza kubona ubwiza bw'Imana que tu vas voir la gloire de Dieu, no muri uwo muriro nyene uzoba uriko uracamo. même dans cette fournaise que tu traverses. Ngo ndabona abantu bane babohoye. Je vois 4 hommes sans lien. Haleluya. Amen. Abo bantu bane Ces 4 hommes, ngo bariko baragendagenda hagati mu muriro. ils marchaient au milieu du feu.
wewe urigura ko induru ngo ndapfuye ngo biraheze ngo biranse. Toi, tu cries du jour au lendemain, c'est fini, c'est fini. Ariko amaso yawe niyuguruka Mais si tes yeux sont ouverts ukabona ko hagati y'uwo muriro canke y'izo nzuzi uri kuracamwo et que tu regardes qu'au milieu de ce feu ou de uri cette vallée, kugendanamwo n'Imana tu y marches avec Dieu, nk'uko muri Yesaya 43 habivuga tel que dans Ésaïe 43, cela est ngo écrit. niwaca mu nzuzi sinzoguheba Si tu traverses les eaux, je ne t'abandonnerai pas. ngo niwaca mu muriro nzoba ndi kumwe nawe. Et si tu traverses au milieu du feu, je serai avec wemeye toi. guca muri uwo muriro Si tu acceptes de passer au milieu de ce feu amaso yawe agahumuka kabona kuri kumwe n'umuntu agira kane et que tes yeux sont ouverts et que tu réalises que tu es avec la quatrième personne, kuko uwo muntu agira kane ngaho bari kumwe car la quatrième personne qui était avec eux, Nebukadineza nyene Nebuchadnezzar lui-même, nibaza ko atari bwabone Yesu et je pense qu'il n'avait jamais vu Jésus. nibaza ko atarazi nuko yobasa Je pense même qu'il ne savait même pas son visage. niwe yavuze ngo C'est lui-même qui a dit, kandi ishusho y'uwa kanisa n'iy'umwana w'Imana. et l'image de la troisième personne ressemble à celui du Fils de Dieu. nshatse kukubwira ngo J'aimerais te dire, niwemera gupersevera si tu acceptes de persévérer ugaca muri uwo muriro ushize amanga et que tu passes au milieu de ce feu ukanga avec assurance kwikomprometa et que tu refuses le compromis, abandi bantu bazobibona les autres le verront kandi bazobona ubwiza bw'umwana w'Imana et verront la gloire du Fils de Dieu buri muri wewe. qui est en toi. mbega abantu b'Imana Est-ce que, peuple de Dieu, hariho gushinga intahe ku rutuko. y a-t-il un témoignage qui est plus grand que celui-ci? hari umuntu nzi Il y a une personne que je connais, ntakunda kuvuga cyane la personne n'aime pas parler, ntakunda gushinga intahe nyinshi n'aime pas donner beaucoup de témoignages, ntameze nkanje ku kaetape kamwe kamwe kose mba numva noshinga intahe n'est pas comme moi qui peut donner des témoignages étape par étape, ariko nkatangara mais je suis étonnée mbonye ingene ubuzima bwiwe bushobora gushinga intahe si je vois la manière dont sa vie peut rendre témoignage ukabona n'abantu utari wibaza ko bamuzi et tu te rends compte que même les personnes que tu ne savais pas qu'il connaît ou elle connaît la personne bariko barakoresha amajambo kilfo kuri uyo muntu sont en train d'utiliser des paroles appropriées sur la personne. bisigura ngo ubuzima bwawe nk'umukristo Ce qui veut dire que ta vie en tant que chrétien, nubwo utovuga même si tu ne parles pas, uraza gushinga intahe. elle peut témoigner. Amen. mbega iyo ntahe buriko burashinga Et ta vie, le témoignage qu'elle est en train de donner, ayo majambo buriko buravuga ubuzima bwawe les paroles qui sont dites à cause de ta vie, ivyo buriko burerekana ce que ta vie est en train de prêcher, de montrer, womenya ari ishusho y'umwana w'Imana reflète-t-il l'image du Fils de Dieu? kuko nous avons été créés Kuko twaremwe, twacunguwe nous avons été rachetés, twatoranijwe nous avons été choisis kugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye. afin d'annoncer la gloire de celui qui nous a appelés. icompa amaso yawe Si tes yeux akuguruka puissent être ouverts kugira ngo ubone ivyo wizeye pour que tu puisses voir les promesses, ko biri hafi yawe. que tes promesses sont proches de hari toi. ibintu bitatu Il y a trois points, bitubuza kubona trois éléments qui nous empêchent de voir ivyo twizeye amasezerano ko ashika. de voir les promesses être réalisées. ikintu ca mbere La première des choses, ni ivyiyumviro vyacu. nos pensées. dufise ivyiyumviro biri limite tellement Nous avons des pensées aussi limitées bigashaka no kulimita ubushobozi bw'Imana. jusqu'à vouloir limiter la puissance de Dieu. mu banyefeso 3 ku murongo wa 20 haravuga ngo Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est écrit: Imana yacu ishoboye gukora kure n'iyo ibirengeye ivyo twiyumvira. car Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. va muri ivyo vyiyumviro vyawe biri limite. Mets de côté tes pensées limitées. Imana irashoboye gushitsa ivyo yavuze ku buzima bwawe. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. ikindi kintu ca kabiri kitubuza kubona ivyo Imana yavuze ku buzima bwacu Un autre élément qui nous empêche de voir ce que Dieu a dit sur nos vies, ubunebwe.
la paresse. ubunebwe. La paresse. Iri shengero rya Abundant Life Church L'église de Abundant Life Church rifise icivugo kivuga ngo a devise la foi en action. ukwizera mu bikorwa. Ukwizera kugaragarira mu bikorwa. La foi en action. Mbega ivyo wizeye Est-ce que ce dont tu crois, ubikoze iki? de quoi tu en utilises? Kumbura uzi ko uzoba umujournaliste akomeye. Peut-être tu sais que tu seras un grand journaliste, Mugabo Papa Celestin ahamagaye abantu bashaka kuja muri media. mais si Papa Célestin fait appel de ceux qui veulent faire partie du média, Uca ubona umenga nta mwanya ufise kubera hariho ibintu byinshi, amashuri, ibindi bikorwa. Ubunebwe. tu vois que tu as beaucoup de choses à faire, c'est de la paresse. La paresse Ubunebwe buratubuza gushira ukwizera mu bikorwa. nous empêche de mettre la foi en action. Kandi nagira ndakubwire ngo Et j'aimerais te dire, naho wokora vision board yawe même si tu fais ton tableau de vision ugacapako ivyo ushaka gushikako muri uyo et que mwaka, tu y mettes toutes les réalisations que tu veux atteindre pour l'année quelconque, biragusaba gutera intambuko, ça te demande de faire un pas, ukagira icyo ukoze de faire quelque chose kugira ngo uvyinjiremo. pour que tu puisses le voir. Ntituba abantu baheva gusa. Ne soyons pas des personnes qui rêvent Beaucoup seulement. de jeunes sont des rêveurs. Abasore benshi bararota gusa. Dushaka kuvyuka twisanga byashitse. Nous voulons nous réveiller en ayant tout ce que nous voulons. Dushaka kuvyuka dusanga tumeze nka Pasteur Yedidia. Nous voulons nous tous nous réveiller en une seule journée, être comme Pasteur Yedidia. Muga nta n'umwe ashaka kuvyuka saa 9 z'ijoro gusenga. Mais nul ne veut se réveiller à 3 heures du matin pour prier. Nta n'umwe ashaka kuja muri 3 jours secs. Nul ne veut faire 3 jours secs. Nta n'umwe ashaka kwisonzesha iminsi 40. Nul ne veut faire le jeûne de 40 jours. Dushaka twese kumera nka Papa Celestin. Nous voulons nous tous être comme Papa Célestin, Tuba abagwizatunga bakomeye que l'on soit de grands entrepreneurs, canke Papa Aimé ou bien Papa Aimé, canke abandi bose bari ou ngaha. bien d'autres personnes qui se trouvent ici. Ariko nta n'umwe yiteguye Mais nul n'est prêt gufata umutahe w'ibihumbi 100 de prendre en capital de 100 000 francs, ngo agure iparete y'amagi d'acheter une palette d'œufs atangure kuyidandaza. et commencer à le vendre. La foi en action. Ukwizera kugaragarira mu bikorwa. Ushaka kumera nka Diacre Esther. Tu veux être comme Diacre Esther. Je ndashaka kuzoba directrice des ressources humaines umunsi umwe. Moi, je voulais être un jour directrice des ressources humaines. Iyo duhamagaye aba stagiaire, Quand nous appelons les stagiaires, ntukeneye kuba umustagiaire. tu ne veux pas être stagiaire. Ntiwihende, Ne te trompe pas. twese nuko twatanguye. C'est de la même manière que nous tous, nous avons commencé. Ndashaka kumera nka Diacre Oscar. Je veux être comme Diacre Oscar. Ejo azanye umuduga wirabura, hirya ejo azana uwera. Si demain il vient avec le véhicule noir, demain il vient avec un autre véhicule d'une autre couleur, Nta n'umwe azi yuko muri 2007, nul ne connaît qu'en 2007, muri 2006-7 dans l'année 2006-2007, yatonda kuri Prince Regent kwikinga. il se rendait sur un vélo à l'hôpital Prince Régent. Aho yatanguriye kuba umu auditeur interne. C'est là où il a commencé en tant qu'auditeur interne. La foi en action. Ukwizera kugaragarira mu bikorwa. Nta bintu na bimwe biguruka. Il n'y a rien qui puisse prendre les airs. Birashaba ko wizera Ça te demande de croire ukabishira mu bikorwa. et de le mettre en action. Icanyuma nico nari mpejeje kuvuga. Le dernier élément, c'est ce que j'ai dit. Ntuzoshikira ivyasezeranywe Tu n'atteindras pas les promesses utagize perseverance sans que tu sois persévérant kugira ubibonesha amaso yawe. afin de le voir par tes yeux. Ndashaka kurangiza J'aimerais terminer ndakubaza kino kibazo. en te posant cette question. Nkuko natanguye ndakubaza, Comme j'ai commencé en te questionnant, urugezo rwawe rwo kwizera kuraruta ivyo ubona. est-ce que ton niveau de foi dépasse ce que tu vois? Kuko niwaba ivyo ubona ari vyo wizera, Parce que si tu crois en ce que tu vois seulement, nta kwizera ufise. tu n'as pas la foi. Ijambo ry'Imana ritubwira La parole de Dieu nous dit, ngo ukutabonwa ce qui est invisible, niko kutumenyesha ko ari ivy'ukuri. c'est ce qui nous rassure que c'est la réalité. Mbega ubona gushika hehe? À quel niveau tu vois? Hoba hari amasezerano ari ku buzima Y bwawe? a-t-il des promesses sur ta vie? Mbega iki nicoba ari cyo gihe cawe cyo kuyabona shika?
Ne serait-il pas cette saison de le voir s'accomplir? uriko ukora iki Qu'est-ce que tu fais kugira uyashikire pour atteindre cela? cyangwa ubwo niyoba yarashitse Ou bien est-ce qu'il ne serait pas réalisé ntuyabone et que tu ne l'as pas vu kubera ko umutima wawe wizuye parce que ton cœur est renfermé? nta imiliti ufise yo kubona ikiganza cy'imana mu Tu buzima n'as pas bwawe l'humilité de voir la main de Dieu dans ta vie. mbega urizeye bikwiye Crois-tu assez ku buryo ubona ubwiza bw'imana pour voir la gloire de Dieu? imana ishimwe cyane Que Dieu soit loué. ndarangije Je termine. reka nsabe pasteur Je adusengere vais demander à Pasteur de prier pour nous kugira ngo tubone amaso yo kubona ubwiza bw'imana afin que l'on ait les yeux qui voient la gloire de Dieu. imana ishimwe cyane Gloire à Dieu. imana imuhezagire cyane Que Dieu la bénisse. ndazi ko uwumvise wese yizeye Je sais que celui qui a entendu croit. hahirwa bumva Heureux ceux qui entendent bakizera et qui croient. haguruka dusenge Lève-toi, nous allons prier. muri uko guhaguruka En te levant, uri kubona iki qu'est-ce que tu vois? uri kubona iki Qu'est-ce que tu es en train de voir? ikintu cya mbere nshaka kukubaza La première question que je vais te demander, hamwe n'ibyo twize n'ibibazo uhejeje kubazwa à part ce que nous avons appris et toutes les questions qu'on vient de te demander, urabona uzobona umwami w'abami uzoja mu ijoro est-ce que tu vois que tu verras le Seigneur des Seigneurs, que tu iras au ciel? nimba udafise iyi assurance Si tu n'as pas cette assurance, saba imbabazi imana demande pardon à ni Dieu. umunyembabazi Il est ikigira miséricordieux. kabiri Deuxièmement, ushobora kwimuka inzozi zawe ukazibona zabaye réalise est-ce que tu peux voir tes rêves, tu peux faire que voir tes rêves se réaliser? uriko urabona icyo ugiye gutangura gukora Est-ce que tu vois ce que tu vas commencer à faire? urumva ko ugiye guhindura uburyo uhora wiyumvira Est-ce que tu sens que tu es prêt à changer ta manière de penser? ukava muri bya bindi ngo twe nuko tumeze ntaho tugera ntabiki urumva uhinduye ibyiyumviro byawe Est-ce que tu es prêt à changer ta mentalité? urumva uno munsi ukize ubunebwe bwo kuryama gushika saa tanu Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens être libéré de la paresse de dormir wigura jusqu'à 11 heures? amafilme usa nk'uwidroga Passer une journée en regardant les films comme si tu es en train de te urumva droguer. ukwiye kugira intambuko niyo yoba ariyo kumesurira abantu niyo yoba ariyo kucuru urumva hariho intambuko ntoya wokora Est-ce que tu sens que tu vas faire une action, peu importe qu'elle soit petite? uno munsi sinsubira kuryama Aujourd'hui, je ne vais plus dormir. ngire ntangure niki Je vais commencer à ngire étudier. ntangure niki Je icongereza vais commencer à apprendre ngire ntangure l'anglais. nanje nkora iki n'iki Je vais moi aussi commencer à faire ceci et cela. urumva hari ikintu hari intambuko wotangura Y a-t-il une action que tu vas faire dans ta vie? urumva ufise kwihangana aho wagerageje kenshi bikanga As-tu de la persévérance là où tu as essayé que ça a échoué? nimba izo nzitizi zose uzirengeye mu kwizera Si tous ces obstacles, tu les dépasses dans la foi, washikira ivyasezerano tu as atteint les promesses. ndakubashe mana yo kwizerwa kubw'ijambo tugaburiwe muri kino gitondo ndagushimiye ko uduhamagare guhumuka amaso ndabyizeye ntakekeranya yuko ibitangaza bihari ibitangaza birahari ku bw'igihugu cyacu ibitangaza biri disponible muri iri shingiro ibitangaza biri disponible mu miryango yacu turabyize tudakekeranya ko ibitangaza biri disponible mu buzima bwa misi yose turabyize tudakekeranya yuko tugendera mu bitangaza duhisemwo kuvyakira uyu mwanya umuntu wese ahagaze imbere yawe arakira igitangaza ciwe ntiturinda kuvyumva ntiturinda kubikoraho ntiturinda kubigenderamo turabyize turavyakiriye ndagusavye mpwemu yera ubohora umuntu wese yari afite ivyiyumviro bitari vyo bidahwanye n'ijambo ryawe umubohore umuhe ivyiyumviro vyawe Kristo kuko ijambo ryawe rivuga ngo tugire ivyiyumviro vya Kristo reka ivyiyumviro vya Kristo bibe mu vyiyumviro vyacu turagusavye mpwemu yera uduha amaso abona nk'ukubona impwemu y'ubunebwe ndayiciye mu bagabo bari hano impwemu mbi y'ubunebwe ndayiciye mu bagore bari hano impwemu mbi y'ubunebwe ndayiciye mu bariko baradukurikirana bose en ligne impwemu mbi y'ubunebwe ndayiciye mu bajene mu izina rya Yesu reka umwete w'uhoraho udufatishe
nk'uko imbabura yaka kwaka bakayifatisha, ndavuze ngo umwete w'uhoraho udufatisha, umwete w'uhoraho ufatishira ishengero, umwete w'uhoraho ufatisha abarundi, umwete w'uhoraho ufatisha w'imiryango yacu, umwete w'uhoraho nugufatishe mu izina rya Yesu. Urakoze mpemu w'Imana kuturemamwo kwihangana gushika kwiherezo, kuturemamwo perseverance. Twebwe ntituramube yiyojorora, turi mu baramiriza. Uhezagira umusavyikazi wawe, amavuta arushirizeho gusesekara, kandi umuntu wese yumvise iri jambo akagize aronke ivyasezeranwe n'ivyo yizeye. Ivyo umuntu wese yabonesheje amaso abigereho mu izina rya Yesu Kristo.